ari na post nigeze kubona kuri stati Benturo yanditse ati Nice Sky navyara kubera ko twarakundanye igihe kirekire ntiyigeze yibaruka umwana nkuko navuze ati umuziki nturaguha umwana ico gihe bako barapostinga umwigeme bavuga yuko yatwaye imbanyi ya Benturo nanje naramwishuye kuri Instagram namubwiye ati nuwoge mbwa yoga inzungu kandi nibaza yuko iteris si poubelle si poubelle kuko poubelle uragahonyora ga poubelle amugatereramwe ibintu byose ushaka hama poubelle ugacuse ukareka kuyihonyora ikiyuga sivyo nagira rukuntu bashigikira iteris si poubelle si gupfa kubika n'importe quoi bisigura ko iteris yawe ntigeze ba poubelle kuri Benturo none kubika ivyo ari byo byose mu bisanzwe ko video yasohotse canke yagaragaye muri mu bisutwa muri kumwe na kapiteni no nabisutwa byari bihari yari video ya TikTok kuko iyo bibi bisutwa ntivyari kuja kuri TikTok yiwanje ariko mwari gusomana no c'était yari video ya TikTok guys jewe nimbikiri kuri TikTok yanje ndayigarukana ntivyari ibintu vyataye ni just kwa kuntu mwebwe mu mind nta bintu byo kuryoherwa kandi tugira challenge yari indirimbo ya c'était qui ni Celine Rina tene waravuga ati je muri industry zagiye ziraha abana bigeme batandukanye warabonye ba Meidi bafise ibibondo Estanish ibibondo bibiri turafise nabandi baririmbyi kazi bashani Queen wa Olga ariko Nice Sky umuziki nturamuha ikibondo kubera ko umuziki utaraguha ikibondo kandi abandi bagenza bagiye barahitinga mu bitandukanye bafise ibibondo ariko Nice Sky gushika kuri no munsi umuziki nturamuha ikibondo abuziki Hello my people, abakunzi ba Star TV, abakunzi mudukurikirana, abakunzi mwakunzi bikorwa kuva kuri 0 gushika kuno munsi ntazi giharongeze ko gushika kuno munsi ndiko ndabahereza ibikorwa bitandukanye. I don't know ko mubikunda cyangwa mutabikunda. My name is Starboy the Sheep. I like to support everybody. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Mugambwa Star TV nawazaniye umwigeme bamuita Sky Nice. Cyangwa mwite Nice Sky ayo yose namazina yiwe ushobora gutangurira kurihereza cyangwa ugatangurira kuritangura hama ibindi tukabandanya Nice Sky cyangwa Sky Nice ibintu bikagenda neza cyane all day from Buja Town TV amateka ngo akomeza kuyandika na cyane cyane asimya kontra y'amafaranga atandukanye sir ariko amarundi atari amadolari cyangwa amanyarwanda ivyo nivyo tuzi kuko turazi ko igihugu cyacu Burundi gikoresha amarundi cyane kuruta amadevize karibu cyane mbwa Star TV Nice apa kwitwa amafaranga asante sana Starboy umeze neza ndamutsa cyane abakunzi ba ni Starboy TV ni Star TV waruhinja think yuko bari top think yuko bameze neza cyane natwe turi top turi on time turi on point muri Buja Town TV yes uko biri kose nibaza ko hari igihe kirekire tudakorana même si tutari bwakorane kuri Star TV tumaze gukorana la première fois kuri Star TV ariko muri Isaac TV twarakoranye ari anahora nkorera ari epfo mu kinama ariko no munsi nibaza ko turi ubu turi muri rohero yes no turi kuri Star TV na Nice Sky tugiye guhura afise ikinyamakuru asanzwe akorera kuri no munsi turi muri rohero cyangwa turi mu gasekebuye no turi mu Kamenge oya Star TV turi mu rohero muto turi muri rohero la chaleur yes no Stephen Nice aheruka gusinya andi masezerano muri Buja Town TV yarasinya amasezerano bwa mbere arangije sinzi ko bariko baramupima baramubwiye ati ariko aza kwitubwira uko biri kose sinzi ko bamupimye babona arabikwiriye bavuga ati ka tumwongera agakontra kuzindi mwe muzitsa asanzwe Nice Sky muri look shash ugashati ka fresh gatato gashasha I'm like gira guca turaye Beni nabana nico gisigura iki handitse faith hope and love ako hejuru ko menga ni battement du cœur uniqueur mugabo ntirahera neza minsi ariko umutima ntiwabonetse neza umenga ni ntirakira tato igitangura itegezwa kuba inkovu the why nari nase kumuha ikiganiro Starboy tato yanje idakitse
turabe neza kwanza je mu menga ni inkovu yo ya ni couleur ya rouge but ko itarakira ni iracyari inkovu ko itarakira niraba rouge like okay Nirance Sky yavuze byinshi muri byinshi bitandukanye muri industry ya 257 uri mu bigeme novuga ko bamaze kuvuga ko byinshi bitandukanye tuga tumaze igihe kirekire tutakubona muri industry ya 257 tuza tubona ngo uvuye i Kigali aho wari wagiye mu gihugu cy'u Rwanda hari benshi bifuza kumenya before imbere yuko tuza kukubaza byinshi bitandukanye byagiye biraba inyuma yo kuva mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa imbere yo kuja mu gihugu cy'u Rwanda twashaka kumenya mu gihugu cy'u Rwanda Nirance Sky yari yatwawe n'iki of course nimba yaragarutse kweri ki yagarutse ibyo ni bibazo twifuza ko dusubiza imbere yuko tukubaza ibindi bibazo bitandukanye karibu yeah sorry so premièrement igenja mu gihugu cy'u Rwanda premièrement ikintu cyari cyantwaye kwari kuruhuka seriously nanifise Skynet News nakorera kuri Skynet News gusa then nkabona hari ukuntu ntari ko ndavance uko ndavyifuza kandi mbona yuko ndiko ndashiramo ingufu nyinshi sinzi ku bantu bankurikirana kuri Skynet News kiyagihe antukangira barabona the way ndiko ndakora gose kugira ngo ndabe yuko twosa na Star TV twosa na Hit Top twosa na Buja Town ariko byari ibintu novuga ati bitoroshe gose ndavuga bon reka bon kondonse umwanya wo kuja kuruhuka kuja kuramukanya ndafise famille nyinshi mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda ndanabaramutsa nibaze yuko bari top nawo nyene nibaze ko bari on time ariko barakurikirana kino kiganiro niyo ndavuga ati bon kondonse umwanya kondonse iyo opportunity yo kuja gutemberera mu gihugu cy'u Rwanda let me take my time nige n'ukuntu abandi bariko barakora ukuntu abandi bagenda bariteza imbere ukuntu abanyarwanda ba fete bakora kuko baraturenze by the way and then sariya ya naravyize narabashije kuramukanya mu mafamiye yanje narabivuze kenshi narafashe umwanya wanje ukwiye ku buryo twagira namaze nk'amezi abiri canke kumwe n'igice uko then ndagaruka muri business ya Buja Town TV tugaruka twanshena tugaruka dukora ya kandi basiko biko biragenda neza nko twari tuvyifuza. Okay, uko biri kose waragiye mu gihugu cy'u Rwanda washaka kugira ushore kwaguka uragagwa mu gihugu cy'u Burundi abantu batari bazi neza na neza yo Nirance Sky yari n'ivyo arimwo ivyo urimwo novuga yuko nibaza yuko ari byo ariko barabona ariko biragaragara kuri Buja Town TV. Yeah, of course. Uno munsi novuga ko warasinye contrat before hajya wari wasinye contrat y'igihe kingana gute kwera ko nubisiko turabona amasanamu postinga nituzi ko bakongeye nituzi ko bwa mbere bariko wari mwigeragezwa uve mu gihugu cy'u Rwanda nituzi cyagukuye mu gihugu cy'u Rwanda ubwira uze direct usinya amasezerano muri Buja Town TV wariko urasuzumwa cyane nyene wari mu bikorwa bituma nyene vya bikorwa bakongereye indi contrat bimeze gute ko kino gikuru canke kinini gose cyankuye mu gihugu cy'u Rwanda premièrement yari contrat ya Buja Town TV ya nazanwe na Buja Town TV ari nkuko mwabibonye kuntu baje kunyakira kuri aeroport yari contrat yari kuga bishasha twagomba dukorane and then narashitse yari contrat ntiyari geragezwa nkuko ubivuze mbe wavuze geragezwa cyangwa geragezwa ya nazanwe na Buja Town TV bon nazanwe n'ibikorwa kuko nashitse uno munsi ejo dutangura gukora ya contrat yari yaheze mu gihe giheze amatura yihonovera kandi dufise contrat nshasha nko mwabibonye kuri ku mbuga zanje za Facebook na Instagram twasuye kwizegwa kandi muri Buja Town TV ya nuko bimeze muri rusange. Okay, ngo Nirance Sky yaraje muri Buja Town TV ariko arakora ariko ku bantu bazi Nirance Sky bamuzi nko mu video vixen kuko abantu neza na neza batanguye kukumenya uri mu video vixen. Video vixen ko barakazi washize pembeni cyane nubundi uzogaruka usubire wiyubure tusubire kubona mu bikorwa canka amadiri nyene ntakiri kirenga kuri Nirance Sky. Umuntu agitangura akazi Starboy canke umuntu akicinjira mu kintu natera yinjira direct ejo niho nariko ndaraba yari documentaire ya Rema ya aho bavuze the way yagiye araduga nukuntu yagiye araferinga and then hamakaduga kandi so bavuze yuko yatanguye ari n'umuntu avoma you can't believe avomera abantu avomera Rema wo muri Nigeria avoma just yikorera
amadomoro y'amazi amabido y'amazi avoma ariko at this time ari international no muririmbyi novuga ati ariko arabikora neza kandi azwi novuga ku isi yose so rero Video Vixen yabaye nk'ingazi yanje yo kudugira ko kugira ngo mbe nshikaho ngeze at this time yabaye nk'ingazi kugira ngo mbashe kwa ndi muri Buja Town at this time kandi nanone bidasigura yuko nashitse ndacafise andi hantu nifuza gushika ariko nibaza yuko hariho ibintu biza mu nzira zawe kugira ngo bidugire kuko iyo ntaca muri rya Video Vixen kijagiye sinari kuba ndi ngaha this time sinari guca muri Wakalight TV sinari guca muri More Time TV sinari kugira Sky Nice News at this time sinari kuba nicaye muri Buja Town TV bijya byose byavuye hajya byavuye kuri rijya zina nyene ryubatswe bitanguriye muri Video Vixen so at this time narabivuze no kuri airport genshika naravuze yuko Video Vixen nayihagaritse kubera yuko nshaka gufocusinga cyane muri journalisme hariho ahandi hantu nifuza gushika ya ilevre nkitangura Video Vixen ari fisi ndoto yuko nzafisa entreprise y'aba Video Vixen ariko iyo ndoto au fur et à mesure nagiye narabigerageje sinigeze ndeka ntabigerageje narabigerageje mbona ni ikintu kitoroshe gose mbona ni ibintu vyongora cyane and then ngira imana ndizegwa na Wakalight TV ico gihe camvuga bon let me fight reka niye sire gose muri iki kintu kuko burya imigeri ibiri iragoye gutereka Starboy uvuze ko waciye muri Wakalight TV numva no kubaza kino kibazo benshi bakunze kwagiriza Wakalight TV abantu bayiciyemo kenshi cyane iyo bayivuyemo ivyo bakora ngo babikora ngo nk'ubusazi like wakifata ukuntu niko babivuga ariko siko genda bivuga kubera ko genda babona nabantu nyene bameze neza kiretse ko umuntu wese afise kwa kuri ibikorwa vyiwe bakunze kuvuga ngo abantu muri wakango bakora ibintu vy'ubusazi kwiyahura kuri Nice Sky wewe abivuga kwiki bon en tout cas Wakalight nkuko CEO wa Wakalight TV akestana bivuga Wakalight n'umuvyeyi we yandi ma televiziyo yose online ico kintu ndacemezanya nawe ariko wakayageza indundi zihari ariko Waka niyo yabashije kuba novuga ati ndavyite international ndavyite gute niyo yabashije gusohoka ubwa mbere en tout cas ugiye no kubaza mu gihugu kibanyi cyumva ururimi rw'ikirundi amini mu Rwanda bagira ati TV online wewe watanguye kumenya canke ubazi bajya ba journaliste bakora kuri Anima TV bakubwira Wakalight TV kubera Wakalight TV niyo televiziyo yaje ifise vibe ziya vibe nizo twe twita ibisazi nizo bajya bita ubusazi ariko vy'ukuri ntago abantu bose bakeneye ntago Starboy azokoresha iganiro Nice Sky ngo no kuri Roy TV ngo bategerezwe kuzana Nice Sky uwo munsi nyene none fait twabona update news gute twabona ibintu bigiye bitandukanye gute twaba ku mwanya gute mugiye mwese muduha makuru amwe twaba ku mwanya gute mugiye mwese mutwereka ibintu bisa so rero je sindavyita ubusazi ahubwo ndavyita vibe ndavyita content bara créer bafise création ntibazorindira ngo Satbi asohore beautiful kugira ngo bakore emission ariko muri bijya biba hari abavuga ati bijya nivyo kwica abantu niko bo babibona ariko hari nabandi niko ndakubwira ati abantu tubona gutandukanye hari nabandi batabibona kujya sivyo par exemple jewe sindabibona nk'ubusazi apa yuko naciye muri Wakalight ahubwo nyabona ya television mvuga ati ni televiziyo ya mbere ifise creativity ama TV online yose yarakwiye kugira creativity yiwabo apana kuvuga ngo kubera ngo ko Big Fizzo yanyimye ikiganiro ngo ndi Starboy ngo sishobora kubaha exclusive ko kito murondera Dramati ko kito cha ku ruhande ukamurondera Nelly Nat akagwa ko kito murondera Simbizi nimba wamubuze Big Fizzo so antuko kuntu bafashe Wakalight gusa ndisuka atari abantu bose ariko kuntu bafashe Wakalight biratandukanye cyane n'ukuntu Wakalight imeze ntabihevye ifise abwo ifise abakozi yes turava mu kazi neza na neza utarasimbira mu gihugu cy'u Rwanda reka dutangure before d'abord ukiri mu rukundo n'uwo bita Benturo turasiri nyuma sana kuri Benturo haragaragaye video muri kumwe nuvuga yuko video nuvuga yuko itari imeze neza cyane
ijya twarayivuze ko ikiganiro twigeze gukorana yeah. ariko apare ijya video mwakora novuga yuko yagaragaye mu bantu kubera ko mwari mu rukundo bijya murabire kuriwe kiretse ko usanga ari kibazo iyo bishitse mu bantu haragaragaye yindi video uri kumwe na Capitaine icyo gihe mwari musanzwe mukora kuri televiziyo yari korera mu Kigobe yitwa More Time TV mwari musanzwe kiriya gihe muri mu rukundo of course no ntabwo mwakundana no hadi tu yari umukolege wanje twarakorana More Time TV yari More Time Company yari ifite televiziyo zibiri yari Burundi Iwacu na More Time TV okay tukiraho nyene so Capitaine yari muri More Time TV nunjaniranye Capitaine yari muri More Time TV nanje ndi muri Burundi Iwacu TV bon twe dufite bureau imwe nkuko twese twaduhuriye ngaha muri Kamenge Business House so ivyo byo kuja mu rukundo ariko video yasohotse canke yagaragaye muri mu bisutwa muri kumwe na Capitaine no nabisutwa byari bihari yari video ya TikTok kuko iyo bibi bisutwa ntivyari kuja kuri TikTok iwanje ariko mwari gusomana no c'était yari video ya TikTok guys jewe nimbikiri kuri TikTok yanje ndayigarukana ntivyari ibintu vyataye ni just kwa kuntu mwebwe mu mind nta bintu byo kuryoherwa kandi tugira challenge yari indirimbo ya c'était qui ni Celine Dion Miss you and I ariko vyagaragaye bon yari challenge y'indirimbo ya romance ni nkuko no kubwira wewe ati ingo dukore challenge y'indirimbo Beautiful ya Satpi no pana dusomane dukore challenge y'indirimbo yitwa Beautiful ya Satpi noneho kwitwara gute muri ndirimbo tugeza kundaba just tukabona yuko ndi beautiful you see like acting like nkuko indirimbo iri kirabivuga ariko ku bantu bakurikiranye ijya video byaragaragaye ko babona yuko hari ikintu kiri hagati yawe n'umutipe kuko uko ukora challenge uri kumwe n'umuntu mudakundana siko ukora challenge n'umuntu mudakundana umuntu mukundana uri open nyene muri buri kintu cyose none ndakubaze wavuze ngo tubisubiremwe n'ubundi birahari byarabaye tubivuge ko wavuze ngo hari video yasohotse ya mbere ya Benturo sivyo antuka wewe uyiravye sinzi icyo wayibonyemo sinzi ko wayibonyemo ibisutwa sinzi ko wayibonyemo urukundo cyenda ibona nk'ibisutwa kubera ko ari ibintu je ntarakora yo ndabibonye mvuga ati je n'ibisutwa ariko hagiye warabonamwo relation hagati yawe na Benturo yeah of course warayibonamwo muri video yanje akabandi na Wiz Designer uri kurayiraba uyibonamwo iki tureka yuko ari clip video hadi uri kuri acting tuvuge yuko ari nka video warakabandi kuri Wiz Designer ugerageza kumwereka yuko uri hafi yiwe ukamutetesha ariko umuntu atazi ivyi wanje na Benturo vyaheze atazi ivya Wiz Designer nijya video mwereke kajya ka video like nko kumengo nako nugacishije kuri TikTok kugira na tujya tundi twagiye nibaza yuko aza kubibona kumengo vyose igituma nagarutse kuri iyo video haravuze amajambo menshi atandukanye yuko inyuma ya video yasohotse uri kumwe na Capitaine mwaje kwirukanwa mwese muri babiri muva mu buzi bisigura yuko si wewe si Capitaine mwese mwarirukanye murahagarikwa ico gihe nibaza mumaze guhagarikwa mwazanye ikinyamakuru cyitwa Sky Nice News suko shifta amakuru ari fake ayubeshe n'amakuru fisi amakuru ndayafise reka kwenda gwa makuru ntunjanira reka ndagwa makuru aho ntunjanira we okay bandanya hama nagenda reka ndagwa makuru bon iyo video yarakozwe yari TikTok isanzwe seriously kuko niya video twayikoreye job kuko iyo bari ibindi bintu vyatari cyangwa ibindi bintu dushaka kwerekana ntivyari kubera job wantuka nawe no nitwari kubura yindi hantu twatujamwo tukabikoreramo so yari video twayikoreye job ndiko ndakora ama video yanje ama challenge yanje ya TikTok nkuko nsanzwe ndabikora sofike muri no misa abakunzi banje ba TikTok n'abanyoteje bon video ibaye hari ukuntu itakiriwe neza nkuko uri kurabivuga of course yes kabisa hari ukuntu itakiriwe neza ku kazi bon baravuga nkuko uri kurabivuga nkuko wabimindinze apa yiwanje nabona yuko mengo ni bintu bisanzwe pe narabona yuko mengo ni nkuko nogenda hamubwira ninde Andy Breezy ambyaye ngo dukore challenge kuko arakunda gukora ama challenge niko nombwira Mona Walda ngo dukore challenge ariko challenge je niko nabibona ama part kuko ari ukuntu abantu kujya ziwawe niko zimeze ya ama part nabona yuko nibisanzwe kandi challenge kuri TikTok antuka foko umuntu yikola ashaka kuryohera abantu biwe so bica byakigwa nabi ku kazi byakiriwe nabi ntibitwirukanwe mu kazi
nyabuna novuga ati yabaye nka mise à pied kuko ntivyabaguye neza yabaye mise à pied ça a fait même 4 jours 5 jours comme ça turasubira mu kazi Sky Next News yari ide yanje kuva kera kuva ngira ngo nijya video wari kuravuga ya Benturo itarasohoka kuko nimba hari ikintu ca mbere nifuza mu buzima narifuza ikintu ci bon gisizina giwanje ikintu ci wanje ofete nariyumva ko nshoboye muga nkabura bwabu ugakiriya vyiwawe ya narumva ndavuga ati ndashoboye ego ndakora ibiganiro sometimes bikarabwa n'abantu bake ariko biri wanje nanje mfise ikintu ci wanje ndabishirako shireko vya bintu niyumvamwo hari gihe ushaka kugenda gukorera umuntu ukamuha ide akayanka muga wobona kiribera usi ndavuga ati I need something cyo bici wanje hama nkashirako vya bintu nifuza nkabereka the way nshoboye tu vois bon haraheze igihe ivyo vyaraheze sico catumye je mva muri more time ya changira ide ya Sky Next News ndayi propose mugenzi wacu bon yakira bien turayikorerako bimara igihe ya gushika no okay ariko uwo muntu bivuga yuko mwirukanye maze gusohoka iyo video ariko baravuga ko ari ibitera sona ariko byavuze abantu atari jewe nawe wari kuyivuga rero ndi makuru ariko arasohoka avuga yuko uno munsi uwo mutipe kapiteni muba mubana nyine uba mu rugo wow mubana mu rugo biko bivuga uno munsi uno munsi ni watauza gutamu amakuru mfise havyo nzi frame nivyo vraiment navyo nzi ndico nzi nuko mba muhira meka no kora ikiganiro muhira na Isaac na Isaac TV yeah I was home and jemba home sweet home atukana we nico cyo bari kintu ciza kiramutse kinabayeho ntitwogihisha ivyo ba twocelebra hama karonka na ice cream Neri natene waravuga ati je muri industry zagiye ziraha abana bigeme batandukanye warabonye ba Meidi bafise ibibondo Estanish ibibondo bibiri turafise nabandi baririmbyi kazi bashani Queen wa Olga ariko Nice Sky umuziki nturamuha ikibondo kubera ko umuziki utaraguha ikibondo kandi abandi bagenza bagiye barahitinga mu bitandukanye bafise ibibondo ariko Nice Sky gushika kuri no munsi umuziki nturamuha ikibondo habuziki kibazo ciza bon premièrement umuntu yinjira mu kintu afise target sivyo ni uko naje no kubaza ati we kwera iki abandi bariko bararonka ba diaspora kazi Balvin bariko bararongorwa Alvin yararongorwa yani ko yararongwa biri official birazwi sivyo barahinda amategeko I don't know ico sikibazo cha ni turaba by the way okay so ni uko novuga ati we kwera iki i televiziyo yawe en ligne Isaac TV Star TV itigeze guha umudiaspora kazi itigeze kurongora amini okay tugerero so rero ikintu rero novuga ati muri muntu wese abafise umuntu yinjira mu kintu afise gahunda ronaka sivyo target yanje at this time sukuro mu kibondo muri industry nyebu nabinabaye ngombwa no kiro nkayo kitari muri kitavuye muri industry ko naje kurondera premièrement naje kurondera kanoti akanoti sindakaronka jusqu'à ni barakwita mutama ntibaranyita mutama sindaronka ya madini y'abagwiza muri no mwanya afise umuntu umwe wenye nanyita boss you can't believe umwe wenye nanyita boss uwo nawe ninde uwo nawe ninde kwita boss ni atari vyiza ya ariko umuntu iyo umuntu Starboy yanyita boss yakeneye emission kuri jewe radio ari umuntu umwe radio ya ndiko ndakubwira ati umuntu umwe anyita boss bivanye n'ikintu nkeneye ko nimba nkeneye ko emission fine nimba ari abantu bakeneye emission umva baza azari umwe akanyita boss kubera afise ikintu ashakako batige zina sindarishaka like name darishaka ndi boss hamwe nyandikira ukambwira ati hi boss ndashaka ko emission nawe nkaca nakubwira ati ndakije ya rava 4 yanje ndaje gutora ahantu uri dukora ikiganiro kisi basi shaka ndashaka kwanza kanoti ofete niyo target yanzanye muri industry
kuko natanguriye ndi muri Video Vixen kandi natanguye nidoga cyane sabira n'umuntu wese yoza muri Video Vixen ko bumwaka nsigakwiye mvuga yuko turuha cyane sinzi kwantu bagiye barakurikirana ama emission yiwanje so ninjiye ndiko ndondera kanoti ninjiye nzanywe n'akanoti at this time sindakaronka kakanoti nifuza so sinumva yuko no cyano neseramwo ibindi bintu no cyashaka kuronderamwo ibindi bintu mu gihe ni chanzanye ntaragishikako iyo umuntu bishise avyibushe ukabona yagabanutse kuri Nice Sky wibaza ko ari igiki kiba cyatumye agabanuka ashobora kuba ari we yabishatse akora sport nkuko turi ngaha muri gym atonda muri gym hari abantu badakunda kuvyibuha no najewe ndimo akaja muri gym agakora umubiri wiwe akonda agafata ibintu bituma atakaza ibiro bashaka kuba gwaye umuntu ashaka kugwara surtout bashaka kuba bamuhaye ishano nicyo kintu cya mbere nzi ngo cyondesha antwa mbonye umuntu yonze ubwa mbere atari ku bushake bwiwe ikintu cya mbere niyumvira ko bamuhaye ishano ikintu cya mbere niyumvira ko bamuhaye ishano ari wa muntu ubona yuko ari fier n'ukuntu angana cyane niyumvira yuko yabigize abibona swati yagiye muri sport swati yagiye kuri regime I don't know icyo kintu kikubagije tugerageje kuraba Nice Sky mu myaka 2 cyangwa mu mwaka umwe wari ufite mabuno ntabwo ari amabuno ya danje cyane ubu umuntu wataravyibuce gose ariko tugerageje kuraba mubiri wawe no munsi utandukanye no mu mwaka uheze wa Nice Sky habaye ikibazo giki kuri Nice Sky moi je suis périodique je sinzi ukuntu bimeze tanto ndonda tanto nkasanga navyibushe bakambwira ngo navyibushe je nta nivyo nibonako barambwira wawonze bakambwira wavyibushe impuzu nizora ziroka ukabibona impuzu ntago ziroka ukabibona ziraroka nukuri je mbona ibintu byose biri doto ariko bon abantu bakambwira wonze canke bakambwira wavyibushe je ngiye kuraba nkasanga navyibushe umutwe n'amatama n'izosi I be like down kweri kino n'ibintu bimeze bon premièrement jewe bariko bambwira ngo nonze muri no Miss Baido se wenyene nahuye n'umuntu yabimbwiye kare ngo nonze baje ntavyo mbona ariko nibaza yuko ari imitigito ya cyane ya muharatigita kandi je ndacyariko ndakura think uracyari umwana ndacyari umwana sindamera amenyo ari hamenyo na visa ugeregeje kuraba Nice Sky imyambariye yiwe muri kino gihe cyanke ukwambara kwiwe ibuti yambaye ndayibereka mu kiganiro fresh agashati yambaye nako nyene urumva arabereye ariko ugeregeje kura kuntu usigaye wambara ariho abavuga ati Nice Sky yoba yari kuye mu rwego rw'abakobwa abona kwita umukobwa ko ari ibintu kuyiwe menga siko biri ni niga ni kujya kuntu umukobwa ashobora kugira umuhungu ati cyenda umuhungu like ushobora kubura umupedi iki niki hari abantu batanguye kugusanisha n'abantu nyene ugasanga umukobwa ariko yigira umuhungu ni Nice Sky naho bimeze gute ugeregeje kura kuntu wambaye umuntu atakuzi ntibaze ko upfa kumenya kuri umwigeme eka birabigoye kumenya ndaberewe ariko uraberewe wantuka bon en fait hari ukuntu kwishure hari kwishurera hari ukuntu twiga mateni tukiga tenue nimba ari tenue de travail tenue de sortie tenue de l'église bivanye en fait look yanje kuntu ndiko ndambara this time Starboy yansanze job nkorera ngaha muri Buja Town TV dufise biro nganye ni yansanze mu Kamenge kuri Kamenge Business House so yansanze muri outfit yo kukazi ndi kukazi negerezwa ko sinshaka kwambara italon ndi kukazi kuko mbanzi yuko ati anytime Starboy arambwira ati hariho content mukanyosha canegezwa gutigita negezwa kwiruka sinza kwiruka nambaye za talo zigenda ziranje na no en fait ku kijanye na outfit yiwanje je nambara bijanye na gahunda mfise z'ahantu nza kuja nivyo nza gukora ku munsi so ni nkuko hirya ejo nariko ndasinya contrat nambaye hotel ni nkuko ejo twohurira muri concert runaka ndi mu ka robe de soirée bivanye naho ndi so nibaza yuko ikijanye na outfit kitotuma umuntu bamujudginga canke ngo banyinjire banjudginge outfit yiwanje ndayambara bivanye na gahunda mfise naho nja kuja bon nambara ibintu biza kunyorohera muri movement za kubandima ariko namakuru mfise hari umutipe novuga ko mwari musanzwe musohokana mumaze guhebana
afata uwundi mwana aza kunyagiriza benshi uramurya umuharo uravuga ati uya mutipa ndiye umwana umukobwa ndetse Nice Sky yavuze ko ndamuri umwana guti kandi ari umwigeme kandi uyu nawe ari umwigeme bon ndakuvuga ati Nice Sky nawe asigaye akundana n'abakobwa nkawe yiyumvira ati cyangwa ni kwaguhemukirwa kwa Nice Sky cyanye bimwe Benturo yavuga ati Nice Sky twakundanye igihe kinini ntambanye nigeze ndamutera ari na post nigeze kubona kuri stati Benturo yanditse ati Nice Sky navyara kubera ko twarakundanye igihe kirekire ntiyigeze yibaruka umwana nk'uko navuze ati umuziki nturaguha umwana icyo gihe bari barapostinga umwigeme bavuga yuko yatwaye imbanya ya Benturo nanje naramwishuye kuri Instagram namubwiye ati nuwo gimbwa yoga inzungu kandi nibaza yuko iteris si poubelle si poubelle kuko poubelle uragahonyora ga poubelle amugatereramwe ibintu byose ushaka hama poubelle ugaca usubira ukareka kuyihonyora ikiyuga sivyo nagira rukuntu bashigikira iteris si poubelle si gupfa kubika n'importe quoi bisigura ko iteris yawe ntigeze iba poubelle kuri Benturo none ishaka kubika ivyo ari byo byose mu bisanzwe kandi ntibika ivyo ari byo byose mu mwanya wari wose bisigura ivya Benturo ntivyari bibereye kuja muri icyo nakubwiye ubwenge bwawe bubikubwiye bari kurambira rero ngo mujama yarambesheye ngira nta nabaho ngira ni inkuru ziwawe ariko ako kantu uvuze ka Benturo ko Teresi yawe atari kubera ati icyo ntavuze ubwenge bwawe n'ikirunduzi bibikubwira hama twavanse n'ikiganiro cyacu ako kantu ariko menga kameze ukuntu kari mu tundi gusa karumvikana poubelle Teresi yanje ntago ari poubelle bon simvuze ngo yiwanje gusa Teresi poubelle kandi si ndavuga ati si coffre fort ngo umuntu araza gupfa gutamwa coffre fort vaut mieux poubelle amen poubelle kangoreshe akantu poubelle kuko poubelle ni cya kintu uzotereramwo n'importe uzoteramwo ubugari ibipapuro umuceri kibike no ariko rero ça c'est pas l'utérus l'utérus c'est une autre chose kandi nuwo gimbwa yoga inzungu nuwo gimbwa yoga inzungu bisigura yuko umuntu wese amaze gukundana na Nice Sky umugize imbwa kubera ko ntacyo yigeze amara mu buzima bwe nta muntu nigeze ntaginga nta muntu nigeze nuwo gimbwa yoga inzungu kubadita twavanze n'ikiganiro cyacu nuwo gimbwa yoga inzungu la chaleur Teresi Nice Sky bisigura ko ntirabona ico yo kwakira ivyo yabonye byose kiya gihe twari kumwe wewe Starboy uvuze ngo ngivyo nabonye byose bijya binabonye turi kumwe wewe urumva ubiharura ucu bibabwira ubabwira ivyo bintu nabonye wewe turi kumwe ivyo uzi wewe nabonye ivyo nzi ko wewe nabivuze nuko wagira bihakana ibya yes ejo muri iki kiganiro umuntu umva nogarukana byinshi bitandukanye ariko biri kose ndashaka kubaza kino kintu Nice Sky biramaze gushika mu buzima bwawe gafunga twabonye ama video menshi atandukanye bamwe bakavuga atari ko ari imico bamwe bakavuga atari ko arakora bino azofungwa Nice Sky biramaze gushika ukabona gasho nka Nice Sky no narahatswe gusa sinashitse amabuno yawe yaranagaragaye mu ndirimbo ya Wiz Design baravuga ati uyakwiye gufungwa wambaye survet mari indani sana move yabara twambariye umuntu yari move cyangwa yari rose mengo yari rose mengo yari rose sinibuka neza mengo yari rose move rose move uko nguko uno musi ko turakora muri Buja Town TV nese twagiye turabikubaza ariko je ndifuza kubona umwana wa Nice Sky urifuza kubona umwana wawe ndashaka kubona umuntu aterera adatereye muri poubelle turashobora kubona byarisi byitege igihe nzovyumvira nzobitangaza Teresi yawe sha iracagura none ko tuzi Nice Sky baba kunze kuvuga ati Nice Sky ari mu bantu baciye muri industry babikoze cyane ariko ko kubikora cyane Teresi wiwe ntigeze icagura bakoze ibiki hajya rega Starboy hari ikintu abantu batazi hari ukuntu uri video vixen abantu bose bategeza kwishiramwe yuko uri umupitsi nimba uri umukobwa ukaba wifuza kuba mu video vixen
nuzoze wibaza yuko abantu ngo bazokuvuga neza ngo utinye kwatinga wanke kuryosha indirimbo y'umuntu ngo motif ngo Starboy ngacaza kumbwira ngo ndomupite ngo nahuye n'abantu benshi ngo bakwagirize ngo kuva ku musani wa mbere gushika ku mu underground ngo bose ngo muramaze gukusha. Ico nico kintu ca mbere nuhanura umukobwa ashaka kwinjira muri video vixen. Nuzoze umindinga ngo abantu baraza kumvuga uko. Nyamuna nimbuje ingukora akazi kawe neza hama kanoti ka ugatahane ugenda umeze neza kuko bon ushatse kubihwa bazogukorerako. Bana bari ready frame. Kandi unabiyimye nta muntu azogufata ku nguvu. Uba ushatse ya nta muntu azogufata nta muntu azokwiruka inyuma kandi bon bibe ntibibe ntibazoreka kukuvuga nabi kuko nta muntu ashaka kunezereza abantu bose kuri nose. So rero wowe urashaka kwadukuga ugataginga ukavuga ngo kuva ngo duhere kuri Kidumu ngo kuva kuri Kidumu gushika kuri Lufaxi ngo Nice Sky bose ngo byaragenze kuno but ukuri kuri mu mutima w'umuntu niga ukuri kuri mu mutima w'umuntu umuntu ni wazivyiwe washaka kuvuga ivyo ushaka vyose ariko jewe ndazi vyanje ndazi akazi kiwanje ndazi ivyo nakoze bazonshimira bashaka bona koreye neza hama abo bandi bagenda baravuga n'importe quoi ntibazi ivy'iwanje kandi nta nico bamaze mu buzima bwanje. Inyuma y'ivyo nakubajije byose ndumva noge navuze kino kintu hari wavuze ati umuntu wese aziko yagiye mu rukundo na Akes nta numwe ngo barabona ngo yakoze mariage ngo bose baratwara amada bakabarongora batakoze mariage Nice Sky bona zoduteturura muri abo bantu bavugwa je navyo ndabona ndavyumva ko ba je sinigeze nja mu rukundo na Akes yababukubure gusa nta na rimwe twese tunaja muri ivyo. So ni kwa kuntu na la fois passée narayibonye kandi surtout narababajwe niyo none ko Akes ahora bivuga ko mwakunda antukaniza ni kwa kwiproudinga and then jewe ninde muntu atokwifuza gukundana nanje kwanza nande ninde muntu atokwifuza gukundana nanje na wewe none Starboy kuvyimbica amatama navyo wifuza je ninde bishyura muri commentaire habaraza kubona ko en fait nivigeze biba kandi antuka na Akes nibaza karavuga ivyo bintu yuko je nawe tweze dusokana canke ibintu bire navyo ndumva jewe sinibaza nimbara nabivuze naho nivigeze biba navuga kari za proud but okay. Nice Sky mu gusozera nicyo kintu wasaba kunzi ba Star TV no munsi ndi mu gukwezi mu 50 ngeze muri 58 ndi muri 48 plus de 48 48,000 urumva ko ndi mu gukwezi mu 50 nicyo kintu wasaba abantu bari ko badukurikirana cyangwa abakunzi ba Star TV muri rusangi buri muntu wese umwanya wose azobonera ku kiganiro ndifuza message ivuye kuri wewe igeni tumbera ku bakunzi ba Star TV. Premièrement reka tubashimire cyane kuri aho hantu ugeze iyo ni intambwe ikomeye cyane si vya bose je nakubwiye ingene nacitse intege kuri Sky News aho nkasanga vyuka nkasanga ryama nkasanga vyuka kandi basi ndashika hiyo si vya bose no babwire no bon ubwo rukundo bakwereka abandanye barukwereka iyo support baguha babandanye bagusupportinga hama bavuye kuraba niki kiganiro bace banyaruka kuri Buja Town TV ngo nkora ikiganiro na Starboy nanje mukanya baze kura vyo twayaze kugira ngo babandanye badusupportinga twese kuko nabarundi twese turabarundi badushigikire twese. So ikindi kintu nosaba abakunzi ba Star TV kurande gwiwanje no basaba kubandanya ivyo nyene mwibaza yuko ndivyo canke uko nyene munyibaza mubandanye mubifata uko nyene mubandanye nimuhindura ikintu nakimwe kubera iyi interview byose mubandanye mubifata uko nyene. So ndabashimira cyane ku mwanya wabo atuka bakoze kuko umuntu ariko araba iki kiganiro nta numwe aza kugiciriza hagati araza kugiheza kuko ategerezwa kugiheza birasengeye bitegeza Merci beaucoup wamaze kura subscribe kuri Star TV cyangwa wagiye kuri Buja Town TV turabarundi twese dushikarane muri gwa rukundo. I love you too if you love me, if you don't I don't care. My name is Starboy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Meat Kimararungu, Love in Town. I like to support everybody. Thank you so much.